yapfuye cyangwa ntiyapfuye? Yapfuye kubera yuko byabaye officiel. Okay, niba yapfuye reka tugihorere tujye Rusororo. ntago reka ramubwire. Uyu mugabo dutanguranye yitwa Alain Mukurarinda, benshi bamenye ku izina rya Alain Muku bivanye n'indirimbo nyinshi yaririmbye. Igitumye Mukurarinda apfa rino joro ni giki? Yishwe n'iki? Nimvo nyabaki? Ni biki vyinyegeje inyuma y'urupfu rw'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Paul Kagame, umuvugizi w'igihugu c'u Rwanda apfa bukwi na bukwi? Urupfu rwa Alain Muku rwagenze uku gukurikira. Iri joro ribaye rirerire ku muryango w'umuvugizi wungirije w'umukuru w'igihugu eka na leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda. Mbega Alain Mukurarinda ngo yoba yishwe kumvo zuko atashigikiye Kagame ku ntambara iri kirabera muri Kongo? Mbega Alain Mukurarinda ngo yoba yishwe ahawe isumo agacagwa bukwi na bukwi hanyuma agacagira ivyo bita arrêt cardiaque, ariko amakuru n'ibimenyesha amakuru vyo mu Rwanda bikaba biko biravuga ngo yapfuye yishwe n'ikintu citwa stroke. Ariko ukuri bose bariko baranyegeza nukuhe? Ukuri ngo koba ari uko Alain Mukurarinda atashigikiye Paul Kagame na leta yiwe ngo gupakira abanyarwanda benshi cane mu miduga abimurira mu gihugu ca Kongo kugira ejo na hirya ejo ngo baze bitwe abanyarwanda bari muri Kongo, canke ngo baze bitwe abakongomani bariko baragwanira ngo bwene gihugu n'agataka ka Kongo. Kurikira idonido tubanze tumenye Alain Muku ninde? Alain Mukurarinda yari giki? Yarabangamye gute? Yaraciye ubwenge kugeza ku rugero uruhe? Idonido niriri kurikira. Alain Mukurarinda rero benshi bamumenye nka Alain Muku, aho yaririmba indirimbo ihayagiza Noeli izwi ku izina rya Gloria. Alain Muku yari umuririmbyi mwiza abarundi n'abanyarwanda eka nabumva ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda benshi bakunze. Twegeje inyuma ibibazo biri hagati y'u Burundi n'u Rwanda canke n'u Rwanda na Kongo, twamye turi abantu bamwe, kandi izo ndirimbo twarazumviriza. Indirimbo ziwe twarazumviriza mu gihugu cacu c'u Burundi, twarazumviriza abanyarwanda barazumviriza, eka n'aba diaspora bose bavuga ikirundi n'ikinyarwanda indirimbo ziwe bari barazikunze. Niwe yaririmbye kandi n'indirimbo ivuga ngo batsinde batsinde. Alain Muku mu vy'umuziki yavyaye abantu benshi, yari umupapa mu bantu, mu baririmbyi benshi, aho yabaye na manager urya mugabo yamenyekanye igisupusupu yaririmbye Maria Rosa. Iyo ndirimbo nayo nyene musanzwe muyizi. Nuko indirimbo zose tutogenda turazicisha ngaha kuko hari ibintu bita copyright kuri Facebook, kuri YouTube murantunga. Iyo ugiye urakoresha iyo ugiye urakoresha amavideo canke indirimbo z'abandi bantu bamaze gushira ku rubuga rwa YouTube hacaho ibintu bita copyright. Nico gituma indirimbo nyinshi canke izo twoshobora kubabwira zose tutogira amahirwe yo kuzibereka. Alain Muku iruhande yo kuririmba yarize, ariga kandi amashure menshi cane kandi amashuri akomeye. Alain Muku iruhande yo kuba umuririmbyi canke umuhanzi mu kirimi c'ikinyarwanda yari umunyepolitike. Inyuma yo kubaho umunyepolitike yari umufana wa football, yakunda football kandi yararimbiye n'indirimbo umugwi wa football wo mu Rwanda yitwa batsinde batsinde. Eka yari umuntu w'incabwenge cane igihugu c'u Rwanda cari gifise muri leta y'u Rwanda, aho na Kagame ubwiwe yamwemera kiretse ano makimbiranire canke kuno kudahuza kugiye kuboneka inyuma yaho Kagame afashe ingingo yo gutera Kongo. Abanyarwanda benshi bakamuva inyuma haba muri leta, gusa nuko
imbonesha kure canke ibimenyesha amakuru vyo mu Rwanda bitinya canke bitarekuriwe kuvuga ivya politike, ivyo dusanzwe tubizi. Muvuma muvuga ibintu vyo guhena, muvuma muvuga ivyo batinganyi, mukavuga ibindi vyose mushaka, ariko gukora kuri politike ntibikunda. N'ibimenyesha amakuru bihari bivuga politike bitanguranye n'intambara ya Kongo, aho vyagenda biherekeje abasirikare b'u Rwanda RDF na M23 bibafata mu mugongo, bigenda biratanga amakuru amwe yo ayandi atariyo, bigenda biryosha intambara, bigenda bitera ubwoba abakongomane, bigatera ubwoba n'abarundi caka n'abanyarwanda, eka n'umuntu uri wese akoresha runo rurimi twese duhurizako. Iyo niyo yari objectif y'ivyo bimenyesha amakuru, ariko ku rupfu rwa Alain Mukurarinda vyose vyagize cwe. Ikintu uza kubona kumbonesha kure y'u Rwanda canke ku bimenyesha amakuru vy'u Rwanda, uza kuhasanga urupfu rwa Alain Muku rutunguranye. Alain Muku yapfuye yishwe n'ico bita stroke. Stroke naco mu majambo y'ikirundi, kuko iryo ni izina ry'ikiganga, ni ingwara canke aksida y'imitsi, isanganya ry'imitsi riba iyo imitsi ubwonko bwakoze cane bukaruha canke wiyumviriye cane, ariko ivyo bintu biba gake. Alain Muku nk'umuvugizi yungirije w'igihugu c'u Rwanda nta bintu birebire yari kwiyumvira cane vyotuma imitsi yiwe iturika, kuko stroke ni iturika ry'imitsi kubera ikora cane, ikoreshwa cane no kuruha k'ubwonko. Ico rero nico bariko baratangaza bose ngo nico cishe Alain Muku, ariko amakuru ahari ari musi mu mizi, nuko batashatse kuvuga ko Alain Muku yishwe n'isumu, kandi yari amaze ngo imisi ngo arigwaye. Iryo sumu bakavuga ko yoba yarihawe n'umuntu w'umukobwa bataratohoza neza. Nanje sinshoboye kumubabwira kuko ntibiba biratohozwa neza, abari ico bita ibihuha, ariko ivyo bintu birihari, biriko biravugwa muri uno mwanya mu gihugu c'u Rwanda. Abanyarwanda bariyo n'abegereye Alain Muku, umuryango wa Alain Mukurarinda, bose bako bavuga ko Alain Mukurarinda yishwe n'isumu, atishwe n'ivyo bariko barabesha abantu ngo yishwe ngo na stroke. Alain Mukurarinda ahawe isumu n'umukuru w'igihugu Paul Kagame, kumvo yuko batahurije ku bigikorwa leta y'u Rwanda iriko irakora co gupandikiza canke co gutera, kurya batera ibiterwa abantu bashasha, abanyarwanda bashasha mu gihugu ca Kongo, cane cane ubuce RDF M23 bigaruriye, aho twovuga Goma cane cane, kuko i Bukavu hoho haracari intambara, kandi hariho n'ibice binini M23 RDF bariko baratakaza, guhangana cane na Wazalendo, eka n'abandi bako barafasha igisirikare ca Kongo kwisubiza iteka n'agataka kabo. Amakuru rero aramvuye nayo, reka tubagire ku muriri. Alain Muku yarinde, yavutse ryari, afise abana bangahe, abagore bangahe, yize amashuri ayahe, gushika naho leta y'u Rwanda imwizera. Alain Muku mwomenya ko yabaye procureur general wa sentare nkuru y'u Rwanda, yongera yibera n'umuvugizi, kandi Alain Muku yarademissionye kuri ico kibanza ca procureur general mu mwaka w'2000 batazi imvo. Nta muntu n'umwe yandikiye imvo, leta ntiyabimenye, abanyagihugu ntibabimenyeshejwe. Yongeye kugaruka muri leta mu 2021, aho yahamagajwe n'akanama k'abashikiranganji, bongera baramwizera, baramunoma, baramugena aba umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda. Reka rero tuze tubabwire amateka y'umuhisi Alain Muku, kandi Fleury TV ikabihojeje umuryango wiwe wabuze, cane cane umufasha wiwe n'abana, eka bamukomokako nabo we yakomokako, kuko inkuru y'agahinda n'umubabaro ku banyarwanda. U Rwanda ruguma rwica abantu, barahonye mu Rwanda, nuko imbonesha kure z'u Rwanda zitariko zirabivuga, kubera Kagame muramuzi ukungene akora. Duhereye rero ku vy'ubumenyi bwa Alain Mukurarinda, yarafise diplome ya ekonomi yaronse kw'ishure rya École Secondaire de Rwamagana, akaba yironse kuva mu mwaka yahize mu mwaka w'1984, ahangiriza secondaire mu 1990, acaronka uburenganzira bandanya amashure ya kaminuza, aho yize
ishure rya kaminuza ryo mu gihugu rya Belgique ryitwa Université Catholique de Louvain, aharonka impamyabushobozi yo mu mategeko twita droit. Yahize kuva mu 1991 gushika mu 1994. Hanyuma inyuma y'iyo mpamyabushobozi yaciye abandanya, kuko mwibuke ko mu Rwanda hariho intambara. Mwibuke neza ko Paul Kagame n'abari bamuyoboka bose bari bahejeje kurasa indege yarimwo Havyarimana, umukuru w'igihugu c'u Rwanda, hamwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Cyprien Ntaryamira. Intambara iba iradutse, rero ntiyashobora gutaha. Yaciye aronka akaryo ko guca impamyabushobozi ya licence muri droit, muri ico gisata nyene yari yasanzwe yarizemwo. Aronkamwo impamyabushobozi ya licence kuva mu 1994 gushika mu 1998. Arangije amashure yiwe kuri iryo shure rya Université Catholique de Louvain, Alain Muku yaciye agira stage y'ubuavoka, stage yabaye yo kuburanira abantu barengana n'abarenganywa. Agikorera aho bita muri Barreau de Bruxelles mu 1000 kuva mu kwezi kwa gatatu mu 1999 gushika mu kwa gatanu mu mwaka wa 2000. Hamaze umwaka umwe n'amezi 3 aho nyene muri Bruxelles. Ahejeje kugira iyo stage yaciye aza mu Rwanda, aho yaciye aba ico bita substitut du procureur général près de la cour d'appel de Kigali mu Rwanda kuva mu kwezi kw'icenda umwaka wa 2002 gushika mu kwezi k'umunani umwaka wa 2004, imyaka 2. Ahejeje ngaho Alain Muku yaciye agomwa na leta y'u Rwanda, baca bamugira ico bita procureur en chef du parquet de grande instance do Gasabo i Rwanda kuva muri uko kwezi k'umunani umwaka wa 2004 gushika mu kwa kabiri mu mwaka wa 2007. Yakoze ongera akora imyaka 4 n'amezi 7 ari umwe mu bagize komite canke ndongozi za Parquet General yo mu Rwanda. Hanyuma mu kwezi kwa 12 2008 gushika mu kwa mbere 2011, imyaka 2 n'amezi 2 yaciye aba procureur national, yaciye aba umushikiriza manza mukuru wa leta y'u Rwanda. Hama mu kwa mbere 2011 gushika mu mpera zo mu 2024 niho yaciye agomwa na leta y'u Rwanda aba umuvugizi wa leta y'u Rwanda na Paul Kagame. Rero akaba ashengeye arico gikorwa yarasanzwe akora.